Reka subire ndabaye ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dusambutsa kuri ishene ya nyumwe rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze rero mu makuru yacu yo mw'iri joro, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu Kayanza, aho mu Kayanza hari imiduga ibiri yunguruza abantu Probox ndetse na Coaster yagonganye. Coaster ica ikubita agatebetebe iratembagara, bamwe mu bayirimwo barakomereka. Iryo sanganya rikaba ryabaye inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa 13 munyo y'umwaka neza na neza kwibarabara ry'igihugu nimero 6 muri zone Kabuye komine Kayanza y'intara ya Butanyerera. Naho Buhigaho ibaye ngo zone igira 3 agendeye, none yasanze agumyabanga ngo basidukanye niyo nka ku bikorwa. Ni mu gihe muri zone Buhiga abagumyabanga bari baramutse batera amavoka ku mutumba wa Karunyinya muri rwa rukikurikirane rwo gukora ibikorwa rusange bifise ihangiro ryo gusangira ikivi n'abene gihugu. Umunyamabanga w'umuganga CNDD-FDD muri komine Karusi Feridina Havyarimana uno munsi kuwa 4 igenekerezo rya 13 munyo y'umwaka yakoreye ivyo bikorwa muri zone Buhiga ku mutumba wa Karunyinya. Naho mu yari makuru ngaha abizewe n'umukuru w'igihugu ngo barongore igisata c'amagara y'abantu mu ntara zigize igihugu, turaza kuba badondorera mu kanya kuri uyu bwidonido. Naho Bubanza ho ngo kuri uyu wa 13 mu nyonyi y'umwaka userukizi bw'umuganga CNDD-FDD muri zone Muramvya muri zone Muramba buherekejwe n'umukuru wa zone mu ntwaro wifadikanyije n'abene gihugu bo ku mutumba wa Gitanga mu bikorwa rusange vyo kwagura ibarabara rihuza iyo zone na zone Buzirasazi ya komine Bukinanyana. Hari ndetse no mu ntumbero yo guca bagenda bashize ku kivi ibiro vy'umugambwe ku mutumba wa Gitanga. Aya makuru rero nani yose ni mukanya ku buryo bw'idonido. Ico mbasabye mubanze mwige gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye turbandanya kubana makuru ndetse n'ibiganiro vya misi yose tuba tubashikiza, ndetse mujye murababambere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri munesha kuri yanyu mukunda cane, hari nayo yacu ya Isange TV. Kaze rero ku buryo bw'idonido mu makuru yacu tugiye guhera mu Kayanza. Hari imiduga ibiri yunguruza abantu Probox ndetse na Coaster yagonganye. Coaster ica ikubita agatebetebe iratembagara, bamwe mu bayirimwo barakomereka. Iryo sanganya rikaba ryabaye inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa 13 mu nyonyi y'umwaka neza na neza kwibarabara ry'igihugu nimero 6 muri zone Kabuye komine Kayanza y'intara ya Butanyerera. Nkuko vyiganwa n'ababonye iryo sanganya ngo hari nk'igihe c'isaha 7 zirenga gato, aho ndetse iyo miduga ngo yose yahurira mu gakorosi kari ahitwa mu Karenga, niho kandi ngo zagongana. Iyo Coaster ica itembagarira epfo y'ibarabara. Muri iryo sanganya rero iyo miduga yose yoronekaye, abantu bari barakomereka ariko nta numwe yahasize ubuzima. Muri kano kanya abakomeretse bakaba bashikanwe ku bitaro bikuru vya Kayanza kugira ngo bakurikiranwe n'abaganga. Naho Buhigaho rero ibaye ngo zone igira 3 igendewe nayo, none ngo yasanze abagumyabanga basidukanye niyo nka ku bikorwa. Mu gihe muri zone Buhiga abagumyabanga bari baramutse batera amavoka ku mutumba wa Karunyinya muri urwa rukurikirane rwo gukora ibikorwa rusange bifise ihangiro ryo gusangira ikivi n'abene gihugu. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Karusi
Ferdinand Habyarimana uwo munsi ku wa kane igenekerezo rya 13 Munyonyi umwaka yakoreye ivyo bikorwa muri zone Buhiga ku mutumba wa Karunyinya. Ashikiriza ijambo abanyagumyabanga bari ngaho yabamenyesheje ko yaje ari kumwe n'izindi ndongozi z'umugambwe kugira ngo bashigikire ibikorwa byo gutera ayo mavoka kuko ngo biri mu mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 kandi buteye imbere muri 2060. Akaba yongeye kandi agira ati nagira ndabibutse ko hategekanyijwe ibikorwa byo kurimbura aho ibikorwa nk'ivyo bizoba bigeze inyuma y'imisi ijana yahashizwe imbere na CNDD-FDD kandi turasabwa gukurikiza amategeko duheruka kubona y'isuku n'isukura. Mu gusozera iryo jambo Ferdinand Habyarimana akaba yaciye hamagarira urwaruka rukurikira umugambwe CNDD-FDD kwama ruteramiye amahoro n'umutekano kuko ngo kahise karuzi yaciyemwo mu gihe c'amagume katari koroshe. Umunyamabanga w'umugambwe muri zone Buhiga Alegisi Bandyatuyaga ariko arakira abashitsi yamenyesheje ko zone Buhiga uyu munsi bagiye bateye ibiti birenga 300 by'amavoka kandi ngo baramaze kwimba ibirometero birenga 200 vy'imikobeko mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa kandi ngo amavoka azosahiriza igihugu muri ya ntumbero yo kugwiza ibiterwa njabukamazi bizana amafaranga y'agaciro. Ico twabamenyesha kandi nuko ivyo bikorwa vyari vyatewe iteka na Innocent Nkunzwe n'Imana umunyamabanga w'imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega muserukizi w'uwo mugambwe muri komine bakaba ndetse baciye babibandaniriza muri zone Bugenyuzi ku mutumba wa Acanzikiro. Naho abashizwe mu banga n'umukuru w'igihugu ngo barongore igisata c'amagara y'abantu mu ntara zigize igihugu bamaze gushirwa ahabona. Muganga Prosper Bingenda ko agiye kuramuswa intara y'ubuvuzi ya Buhumuza. Naho muganga Eri Nduwimana haramutswe intara y'ubuvuzi ya Bujumbura. Naho muganga Jerome Niyongabo akaba arongoye intara y'ubuvuzi ya Burunga. Muganga Guillaume Ntawukuriryayo akaba ayobora intara y'ubuvuzi ya Butanyerera. Nayo muganga Ezekiel Nzuwonsaba aramutswa intara y'ubuvuzi ya Gitega. Biri mu itegeko ryatewe ku mukono kuri uno wa 11 Munyonyi y'umwaka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mushikiranganje wa mbere we Nestor Ntahontuye hamwe ndetse na Ridwin Baradahana mushikiranganje w'amagara ay'abantu. Tunyarukiye bubanzaho kuri uyu wa 13 Munyonyo uyu mwaka uzarukize ku mugambwe CNDD-FDD muri zone Muramba buherekejwe n'umukuru wa zone mu ntwaro wifadikanyije n'abenegihugu bo ku mutumba wa Gitanga mu bikorwa rusange byo kwagura ibarabara rihuza iyo zone ndetse na zone Buzirasazi ya komine Bukinanyana. Hari ndetse no mu ntumbero yo guca bagenda bashize ku kivi ibiro by'umugambwe ku mutumba wa Gitanga. Afashe akanya Hegide Nshimirimana ahamagarira uwo mugambwe uheruka gutsinda amatora ku bice 100% kumwe n'umurongoye zone Muramba mu ntwaro Dismas Ndikumana berekanye akamaro ko gushira inguvu mu bikorwa rusange na cane mu gusibura utubarabara tw'imigenderanire. Bavuye ngaho kandi basabye abenegihugu ko hambavu y'umutima wo gukunda ibikorwa rusange ngo basanganywe ngo bokwijukira no kurwanya urugamba
no kurwana n'urugamba rw'isuku n'isukura ry'aho baba ngo birinde indwara ziterwa n'isuku rike, bongere kandi bijukire kurima kijambere. Mu gisata c'indero bahamagaye abavyeyi guterera mu ikurikirana ry'abana bari mu mashure mu ntumbero yo kugwiza umwimbu muri ico gisata, kuko ngo ariho ngo bazeye abazobakorera mu ngata. Abagumyabanga mvukira z'umutumba wa Gitanga bakengurutse kuba bashikirijwe uburongozi, bagashima kandi n'umutima wo gukunda ndetse no gukundisha igihugu uranga uburongozi bwa zone Muramba, haba ku ruhande rw'umugambwe ndetse no mu ntwaro, bakizera ko batazoteba gushika kuri ya mbona kazoza ya 2040-2060 nk'uko vyashikirijwe n'abari bitavye ivyo birori muri ibyo bikorwa nyene vya biriko birarangurirwa muri iyo ntara, nk'uko tubishikirizwa n'ubundi n'abari bitavye ivyo birori. Reka tubandanirize amakuru yacu mu yandi makuru ku biriko biravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi, ndetse tubandanye navyo tubasangiza mu makuru aba ariko aravugwa kuri uyu munsi kuwa 12 Munyonyi y'umwaka. Ishiramwe Worship Again Action ngo ryarashikirije imfashanyo igizwe n'amateleviziyo hamwe ndetse n'imipira yo gukina ku banyeshuri biga ku ishuri ry'indaro Karurama ya gatatu, ryakira abana bagendana ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, rizwi nka École Inclusive de Référence de Cibitoke. Abanyeshuri 747 bige kuri iryo shure nibo barose iyo mfashanyo, nk'uko vyemejwe na David Ndayizeye arongoye iryo shirahamwe rya Worship Again Action. Akaba avuga ko ngo bayitanze inyuma y'inyigisho y'igisabo ngo c'ubuyobozi bw'iryo shure. David Ndayizeye akaba yamenyesheje ko abarundi bose ko bakwiye kugira uwo mutima wo kwitaho abatishoboye, kugira ngo ntihagire umwana abishaka ngo yoreka kwiga kubera akubura ingene yiga, kandi ngo bakamenya ko uburyo bwose ufise uko bungana bugira ico bufashije ku mwana. Sibomana Jeremy, umuyobozi w'indero muri komine Rugombo, yamenyesheje ko ivyo bikoresho bizofasha mu kongereza ubumenyi bw'abanyeshuri n'abigisha biciye mu kurondera ivyigwa bijanye n'abana bafise ubumuga. Avuga kandi ko iyo mfashanyo izoshobora ndetse gufasha abana kwiga no korohereza abigisha kwigisha bitabagoye. Michel Ntaho Vyabaye arongoye iri shure yavuze ko abana bameze neza ngo kandi bamaze kwiyumvanamwo n'abandi basangiye ubumuga, naho bava mu ntara zitandukanye. Muri abo banyeshuri 69 nibo bafise ubumuga, 36 bakaba muri bo bakaba baba ku buraro. Uwo muyobozi kandi akaba yasabye ko abantu boreka kwibaza ko abagendana ubumuga ataco bashoboye, kuko ngo nabo barashoboye kandi ngo bafise uruhara rukomeye mu kubaka igihugu. Imbere y'ishikirizwa ry'iyo fashanyo haratunganijwe urukino rw'umupira w'amaguru hagati ya Ecofo Karurama ndetse na ya mbere na Karurama ya gatatu, aho ndetse Karurama ya gatatu yabagendana ubumuga yatsinzwe ibitsindo 2-0, nk'uko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi abandanya abitomora. Ivyo rero nivyo twariko turarabira hamwe, gusa amakuru yacu
reka tube tuyasozerereye ngaha turaza gusubira n'ubundi makuru araza kubageze ko mwibuke gusa gupyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro by'amisi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka rero shimira bari kubadukurikira bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu nka Bujumbura, Gitega ndetse na Butanyerera, Burunga ndetse na Buhumuza, mubandanye mugira ibihe byiza.